Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuba twibanda cane cane kuba biri kuvugwa ku gateka k'azina muntu, biba biri kuvugwa mu cibano, biba biri kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, biba biri kuvugwa mu makungu ndetse na bya bindi byose mutamenye mwa mwaranyejejwe turabitohoza amaze tukabaha ido n'ido. Nimba bagirana gutya hagati yabo, mbega abandi babakorera ibiki? Nyuma yaho Generali Arengiyome Bunyoni akuriwe mu mabanga akanapfungwa, akajagari ni kenshi mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho bamwe n'abandi bibaza ko niba bariko barakoranira ibintu bimeze kuri hagati yabo, abandi batavuga rumwe nabo babakorera ibingana iki? Hari amakuru menshi twabateguriye arabana n'akajagari kari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ndetse n'ubwoba abanyagihugu batari bake bafise yuko ako kajagari kari mu mugambwe gashobora guteza igihugu ikibazo gikomeye cane. Turaza kubashikiriza muri ano makuru twabateguriye. Hari n'amakuru arabana n'ibyo imbonerakure ziriko zirakora ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, aho bariko barabandanya kwicana hagati yabo kandi bakanica abanyagihugu bari mu mihingo yose y'igihugu c'u Burundi. Abanyagihugu batari bake barahagurutse bariyamiriza ingendo imbonerakure zifise yo kugandagura abantu, bagasaba ko Evariste Ndayishimiye yoreba ico akora kuri ico kibazo. Byose twabibateguriye muri ano makuru. Wipfuza kuzaja uba wa mbere mu gushikirwa n'amakuru n'ibiganiro ducisha kuri ino mboneshakure, wowe ico usabwa nta kindi pyonda kuri sabone kugira ngo tuzajya dushiraho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mu ba mbere bashikirwa navyo. Nimba bagirana gutya hagati yabo, mbega abandi babakorera ibingana bite? Nk'uko twari twabyemeye mu nkuru iheruka yerekeye inturika zabereye mu Gatunguru ku mugoroba wa 21 Kigarama 2021, twaravuze ko mu gihe abo ku rundi ruhande boshaka kubeshuza tuzobakira nabo tugashira ahabona uko bavuga byagenze. Tubibutse ko izo nturika zabaye hagati y'intwazangabo mu gipolisi Lieutenant Colonel Jean Bosco Habyarimana afatanije na bene wabo be n'imbonerakure zo mu Gatunguru zirongowe na Janvier Hakizimana batazira Bebe. Amakuru twabahaye yari yavuye mu ruhande rwabo kwa Jean Bosco Habyarimana, bavuga ingene barumaniwe bafashwe n'imbonerakure zo mu Gatunguru mu gihe bari bavuye mu Gahahe, zikabakubita kugeza n'aho zibaka n'amafaranga ashika ku bihumbi 300 by'amarundi bari bafise. Umwe muri bo araronka uko atabaza, maze Lieutenant Colonel Jean Bosco Habyarimana araza gutabara. Urwo ruhande rwavuga ko Jean Bosco Habyarimana yivunye, maze wa Janvier Hakizimana batazira Bebe aranavuga ko avunitse. Urwo ruhande rwavuga ko ubwo bwari ububeshi atari yavunitse. Ayo makuru yaravuga ukungene abajejwe umutekano bahavuye bahashika bagahagarika abo ku ruhande rwa Jean Bosco Habyarimana. Mbere nawe nyine araheza arafatwa, bukeye ajanwa mu mpimba. Urwo ruhande rwanavuga ko ipfungwa rya Jean Bosco Habyarimana rifise ibindi rinyegeje tutashimye kuvuga kuri ino mboneshakure. Uruhande rwa Janvier Hakizimana rubivugaho iki? Twararonse ubutumwa butandukanye bwavuye mu ruhande rw'abashigikiye Janvier Hakizimana batazira Bebe, umukuru w'imbonerakure mu Gatunguru. Nk'uko twama tubikora, abaduhaye amakuru ntitubavuga amazina. Urwo ruhande rwaraturungikiye amafoto y'abavunikiye n'abakomerekeye muri izo nturika. Amwe ntitwashimye kuyashira ahabona. Uretse Janvier Hakizimana batazira Bebe, abandi twapfuse gahoro amafoto yabo. Uruhande rwa Janvier Hakizimana hari ibyo rwemera ko byabaye. Baremera ko uyu mugoroba abavukanyi ba Jean Bosco Habyarimana bari bavuye mu Gahahe, kandi ko bahuye n'izindi mbonerakure zibiri zo mu Gatunguru ziri kw'ipikipiki. Mu gihe abo kwa Jean Bosco Habyarimana bavuga ko iyo pikipiki yagombye kugonga Innocent na Eric n'ubundi bari kumwe. Abo ku ruhande rwa Janvier Hakizimana bavuga ko ahubwo ko abavukanyi ba Jean Bosco Habyarimana boba barashatse gufata iyo pikipiki.
za mbonerakure zibiri ziva kuri iyo pikipiki zifata babavukanyi ba Jean Bosco zitangura kubadedaguza iyo bava n'iyo baja. Uko niko impari zatanguye. Izi mbonerakure zibiri zavuga ko zijejwe umutekano, ko zitegerezwa kumenya abaca ngaho bose. Abatwandikiye baremeza ko iyo mirwi ibiri yose yari iborewe. Abatwandikiye baremeza ko iyo mirwi ibiri yose yari yaborewe, ari nayo ntandaro nyamukuru y'akajagari bateje. Ikindi abo kwa Janvier Hakizimana bemera nuko izo mbonerakure zasatse abavukanyi ba Jean Bosco zikabaka amahera bari bafise, bemera ko ari ibihumbi 200 by'amafaranga y'amarundi, kandi ko yose bayasubije uwundi yaje ava mu rugo rwa mushiki wa Jean Bosco Habyarimana. Baremera kandi ko Janvier Hakizimana batazira Bebe yahavuye ahashika ari kumwe n'izindi mbonerakure zijejwe umutekano mu Gatunguru. Ibishasha bivugwa n'abo kwa Janvier Hakizimana batazira Bebe nuko Jean Bosco Habyarimana yoba yazananye n'abandi bantu boba ari imbonerakure zo mu Kamenge. Ntibaduhaye amazina y'abo bantu. Bavuga ko Jean Bosco Habyarimana n'ako karwi bazananye bakubise imbonerakure zo mu Gatunguru zirashaya. Janvier Hakizimana batazira Bebe yoba yarabajije Jean Bosco Habyarimana impamvu aza kwivanga muri ibyo bibazo. Jean Bosco amaze kumva ko uwo ari we Bebe yahora yumva, niko kumukubita akamuvuna ukuguru. Uruhande rwa Janvier Hakizimana rwaraturungikiye amafoto ateye ubwoba y'ingene imbonerakure zo mu Gatunguru zari zimeze bukeye aho bari kwivuza. Janvier Hakizimana batazira Bebe aboneka yambaye isima ku kuguru kandi agendera ku gakinga. Mu maso aboneka abyimbye. Izindi mbonerakure ziboneka mu maso babyimbye, abandi iminwa yuzuye amaraso. Umwe aboneka yambaye ibyuma bifata amenyo. Koko biraboneka ko izo mbonerakure zakubiswe bikomeye. Uruhande rwa Janvier Hakizimana batazira Bebe ruremera ko abapolisi bahashitse bahagaritse abo kwa Jean Bosco Habyarimana, noneho imbonerakure za Janvier Hakizimana zari zahunze zose. Ikindi uruhande rwa Janvier Hakizimana rwemeza nuko Liyetona Koloneli Jean Bosco Habyarimana asanzwe azwi mu byo kutigenza neza no guhohotera abanyagihugu, ari nayo mpamvu yoba yakoze ibyo asanzwe ari mu gihano c'amezi 3. Nk'uko twabivuze mu nkuru iherutse, Liyetona Koloneli Jean Bosco Habyarimana ni intwazangabo mu gipolisi. Abo twaganiriye baratubwiye ko ari byo iyi ntwazangabo ivugwa mu byo guhohotera abanyagihugu batari bakeya. Amasoko menshi yatubwiye ko iyi ntwazangabo ariyo yatanze itegeko ryo kurasa abayoboke ba Zebiya i Businde muri komine Gahombo muri Ntwarante 2013. Ico gihe abayoboke ba Zebiya barashwe mu mugongo bariko barahunga, abatari bake barahapfira abandi barahakomerekera bikomeye. Benshi muribuka Mushikiranganji Edouard Nduwimana yari ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu na Gabriel Nizigama yari ajejwe umutekano, bishikira bagakekeza abayoboke ba Zebiya ngo abamaritiri mwaronderaga mwabaronzi, bakongera bagakeza abapolisi bari bahejeje gukora ibara. Inyuma yaho Jean Bosco Habyarimana yoba yarapfunzwe gato aca ararekurwa abandanya imirimo yiwe. Raporo ya Human Rights Watch kuri ubwo bwicanyi ivuga ko wari urongoye iryo bara yitwa Bosco Habyarimana. Abo kwa Jean Bosco Habyarimana ntibemera ko yari Jean Bosco kubera iyo raporo ivuga Bosco idashirako Jean, kandi we ico gihe akaba yari afise ipeta rito cane. Ayandi masoko yose twavuganye aremeza ko Jean Bosco Habyarimana ari we yari arongoye ubwicanyi bw'i Businde. Imbonerakure zo mu Gatunguru nazo ziramaze imyaka zivuga mu mabi menshi cane. Bamwe mu bahunze bahoze baba mu Gatunguru baratwandikiye batubwira amabi bakorewe n'izo mbonerakure uyu munsi zitwa ko zijejwe umutekano. Janvier Hakizimana batazira Bebe yazirongoye batubwiye ko we muri ico kiringo yoba yaba mu Gahahe, agendana n'izindi mbonerakure. Janvier Hakizimana yoba amaze nk'umwaka arongoye izo mbonerakure zijejwe umutekano mu Gatunguru.
Bamwe mu bo twaganiriye bavuga ko yagerageje kurwanya ibisuma bibangamiye abanyagihugu bo mu Gatunguru. Abandi babandanya kwemeza ko imbonerakure zo mu Gatunguru n'ubu zibandanya gukora amarorerwa akomeye cane. Imbonerakure twaganiriye zo zivuga ko zifise ububasha bwo guhagarika uwo ziketse wese mw'ijoro, zigaheza zikamushira abajejwe umutekano bukeye mu gatondo. Ivyabaye mu Gatunguru ku mugoroba kw'igenekerezo rya 21 Kigarama umwaka w'2021 ndetse n'ibimaze iminsi biba ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni vyerekana akajagari kari mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Ku ruhande rumwe hari imbonerakure zahawe ububasha bwo guhagarika abantu bwo kubasaka zikabaka utwabo zibanje kubakubagura, mbe zikanabikora kandi zanaborewe bigaragara. Mu mihingo myinshi y'igihugu izo mbonerakure zirica zigakiza, ziranyuruza abantu bakaburwa irengero, zirahohotera bikomeye abatavuga rumwe na CNDD-FDD. Ku rundi ruhande tubona intwazangabo mu gipolisi yihaye ububasha budasanzwe, ishobora kuja kwihanira abanyagihugu kandi yashobora kurondera abajejwe umutekano bajana kuraba ahabereye ikibazo. Isanzwe ivugwa mu vyo guhohotera abanyagihugu ariko ikaba idahanwa. Iyi ntwazangabo iri mu mpimba kubera yagirizwa kuvunagura imbonerakure, ariko ntiyigeze ihanwa ku caha gihambaye yoba yarakoze co kurasa abanyagihugu i Busindi, kubera bo zitari imbonerakure. Icigwa nyamukuru umuntu yokuramwo nuko kwimenyereza ko hariho ibihangange bihonyora umunyagihugu bikirenganira ko bivyara ko umunsi umwe bizohonyora n'abari mu butegetsi nyene. Ibibazo vy'umutekano w'abanyagihugu bikwiriye kuzezwa inzego z'umutekano nyene nk'uko buramatari wa Kayanza Remy Cishahayo yigeze kubivuga neza mu ntango y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye imbere yuko nawe bamuzivya. Inturika zabereye mu Gatunguru ku mugoroba wa 21 Kigarama umwaka wa 2021 naho zagizwe ibanga zirakwiriye amatohoza meza, abakoze amakosa bose bakayahanirwa hisunzwe amategeko. Leta nayo igakuramwo ivyigwa bibereye. Nimba abakorera ubutegetsi bwa CNDD-FDD bagirana gutyo hagati yabo, mbega iyo bashikiriye utari muri bo bamugira gute? Ni ngaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wipfuza kuzaja uba mu wa mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ducisha kuri ino mboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico usabwa nta kindi, vyonda kuri sabone kugira ngo uko dushikijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mu wa mbere bashikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.